Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntewe iteka ryo kugira ngo uyu mugoroba tuganire amajambo y'Imana. Nizere ko mwiriwe amahoro mwese aho mwari muri, aho mwari muherereye. Na amahoro. Kandi turiko turagira ibihe byiza mu masengesho. Nkuko ubuturongo yatubariye turi mu ndwi bamaze iminsi batwigisha uruhara rwanje uruhara rwawe mu gikorwa c'ishengero. Watwigishije ubwa mbere yatubwiye akamaro ko gukorana n'abandi mu ishengero, akamaro ko kuba mu ishengero, kuregwa, ukaburi korakorana n'abandi. Yaratwetse ibintu bikomeye cyane, uburyo umukristo ari karabaho atari mu ishengero hari ibyo atakaza. Turaregwa, turahanurwa. Aranashimikira cyane avuga temera abakore hajya nyene hababara kuko ugukunda arakoza imvyiro. Twagize ibihe byiza rero, wongera baratwigisha ku munsi wa kabiri kugira uruhara mu gikorwa cyo gukorera abandi. Iki gikorwa naho cyo gukorera abandi batubwiye yuko ari kuraba cyane la motivation. Ibikorwa byose twoserva abandi bidatumwe n'urukundo n'ubusa, ariko urwo rukundo n'urukundo rw'Imana ruba buri muri twebwe rutuma wonkorera, rutuma no gukorera. Munsi wa gatatu twabonye uruhara rwo gushingira intahe Kristo, aho ubuzima bwacu bugenda bugaragaza Imana tutarinze kuvuga, ariko ukubaho kwacu kukaba intahe. Uyu munsi twashaka kuraba icigwa kivuga ngo kugiranira amahoro n'abantu bose. Imana ishimwe cyane. Mbega birashoboka? Tugeze mu isi tubayira ngo ni mimi na Mungu tu. Tugeze ahantu batubwira ati abantu yewe abantu kandi natwe turi abantu. Imana ishimwe cyane. Mbe kubera iki twovuga ngo kugiranira amahoro n'abantu? Amahoro ntayahari none, burya ntitubanye amahoro. Ariko kuri uyu mugoroba tugomba kuganira kw'iri jambo mu buryo bwiyoroheje nka bene data turiko turasangira urugendo rw'abizera turiko turaja mu ijuru. Iyo abantu bafitananiye urugendo baravugana ingene urwo rugendo bazorugenda. Murazi ko tumaze iminsi ishize sinzi ko n'ubu byaciyemwo tugenda n'amaguru. Aho umugenzi wawe akubwira ati wibuke ntiwimanike uzana gatenido sport kubera bihava bishika tugatambuka. Ariko abandi bagenda n'imodoka akubwira dufise urugendo rurerure, shirako ceinture, uramenya umuvuduko, tugeza aha shiramwo traction, tugeza aha nyerera. Niko nk'abakristo rero duhamagarirwa kuza twibukanya amajambo y'ukubana amahoro n'abantu bose. Sije ndayatanguje ari muri Bibiliya, mwama muyasoma turayamenyereye, ariko dushaka kwibukanya nk'abizera turi ku rugendo. Ntatevye icambere twomenya muri uku kugiranira amahoro n'abantu bose nuko dukwiye kumenya yuko twahawe amahoro. Amahoro setana kitwakuye muri Kristo Yesu. Ibi ndabishimikira ko mu kuvuga ko twahawe amahoro kuko hari igihe umuntu ahura n'ibihe bigenda biranyurana mu buzima akumva umengo nta mahoro afise. Reka tudatebeje turaza gusoma muri Yohani, twongeye tugende mu Bifilipi 4, tubanze tugende muri Jean 14, Yohani 14 umurongo wa 27. Imana ishimwe. Haravuga ngo amahoro ndayabaha ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabahaye, jewe sigaba nk'uko abisi bagaba, imitima yanyu ntihagarike ntihagarare kandi ntitinye. Imana ishimwe cyane. Reka imbere yuko mbandanya dusengerera ijambo. Mwene data tuzorangiza aya masengesho ari ikindi kintu wakiriye, atari kubwira ijambo gusa ariko kubw'iki gihe turimo ntituzoba umuhombe. Ndibuka mu mwaka wahera mw'iki gihe hari ijambo ryigishijwe ngo utabagwe nk'urota. Sinzi ko harabyibuka ko bayitwigishije. Jewe ryaranshitseko ibi tuganirira aha rero si nyuguti ariko hari igihe vyambara umubiri. Reka dusenge kubwira ijambo tugiye kumva ryo kugiranira amahoro n'abantu bose. Imana idushoboze. Mwami Yesu tuje imbere y'inyonga zawe. Turi ngaha kugira ngo twibukanye nk'umuryango w'abizera uburyo dukwiye kugendana mw'uru rugendo. Wavuze ngo mw'isi tuzohura n'ibikomeye ngo ariko muhumure kuko naranesheje. Hari ivyo wadusigaranye, waraduhaye amahoro yawe, warasezeranye umwitsi ari wo mpwemu yera ko azotwigisha akatugeza ku kuri kose kandi akadutoza ukwitonda n'ukugenda tukubaha n'ukumenya ibibereye n'ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Ndasengeye umuntu wese arahana ariko arumvira ijambo, ntihagire ikintu kimusamaza. Mana turi mu bihe byiza aho twaduzuye umusozi tukwiteze,
hari ibyo uri kurakora mu kuduhindura, hari ibyo uri kurakora mu isi y'imwemu, mu byacu no mu bacu, ariko n'uyu mugoroba turakwiteze ngo tugenderere Mana. Jewe ubwanje mfashwe, ariko n'ubu ngaha ahantu mugenderere. Ni mu izina rya Yesu ndabisenze nizeye kandi nshima. Amen. Ariko ndavuga icambere mu kumenya kugiranira amahoro n'abantu bose, nuko ukwiye kumenya yuko wahawe amahoro. Aya mahoro yari yarasezeranwe mu bahanuzi muri Ancien Testament, ariko igihe gikwiye kigeze Imana yambara umubiri, Emmanuel, Imana mu bantu iramanuka iraza kuducungura. Mu gusozera misiyo yiwe Kristo ari kumwe n'intumwa ziwe, niho yababwira aya majambo. Yababwiye byinshi, arababwira ati ndabasigaranye amahoro yanje. Yari karayigereza igikorwa cyo kumanikwa ku musaraba. Ntimugire ngo ndabagabiye nk'abisi, ariko ndabahaye amahoro, amwe atanyiganyizwa, amwe adahindurwa n'igihe muzocamwo. Namye niyumvira ati ni kubera iki Yesu yabasigiye amahoro. Urabona ko bakigendana haraho basonza, akagwiza imikate, amafi akayagwiza. Hariyumvira ati none uyu mugabo yabasigira compte bloqué, yabasigira ibintu umengo nk'umuntu wo kuyumvira ibintu bigaragara ari kubasigira, ariko yabasigiye c'agaciro. Amafaranga namye niyumvira ndiko ndategura, burya n'amafaranga aragira iherezo. Je muri ntimwabonye inoti ziva kuri marché, birashika ayo mahera naho yo bayaragaciro uyu munsi bakavuga ngo jo ntagikora. None wumva Yesu yasiga bari kuyakoresha gute? Ibyo yari kuduha bigaragara bene data nk'abamwizeye biragira igihe bigahera. Ariko aya mahoro, namwe imvura yaguye aguma ari amahoro yuzuye, namwe buca, namwe ijoro riteba aguma yuzuye. Imana ishimwe. Numva nshaka gutera intege umuntu ari ngaha acitse intege, ashobora kuba arangajwe n'ibihari karacamo akavuga ati je nta mahoro mfise, ariko warayahawe mwene data. Ucakira uwo mugabane, ubike muri ntibata, akantu gakomeye k'agaciro bakabika ahantu hadashikirwa n'icari cyo cyose. Aya mahoro Yesu ntiyayazanya tuzuye. Hari igihe umuvyeyi ariko aragaburira akantu abana, ababwira ati zana ibikombe ngaha, akabasukiramwo Jeune nk'abana 6, 2 bagakehegwa. Akavuga ati we ni wongereze naka, agashira ngaha. Reka turabe mu wati, sivyo Yesu yadukoreye mwaya mahoro. Yayaduhaye yuzuye. Mvuze uku kubera iki? Iyo tutabaye maso, hari igihe ushika ahantu ukavuga ati nivyo ayo mahoro barayampaye, mugabo umuntu ankoresha nta mahoro. Ubundi bene data nta muntu yotanga amahoro. Twaje kuri Yesu twarahungabanye, twarononekaye, twaratakaje ivyizigiro. Bamwe murazi ko bashinga intaye ko batasinzira. Impore nituze twarironse mw'uyu mwami w'abami ari we Kristo Yesu. Nuzugera ahantu uvuga ati ngiye gushinga urugo, umugabo azompa amahoro, umugore wanje azompa amahoro, ugenda uyafise. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro. Iyo ngeze ahantu umva umengo no surinya cyane, kuko ukutamenya ntikubabarira. Hari ibintu dufata minenegwe twarabihawe, ugasanga ejo turiko turabaho nabi, ariko twari twarabihawe. Aya mahoro ndayiha nk'igicapo c'umuvyeyi yagiye muri vacances ahantu canka ahantu muri voyage, agateka indya zikwiye agashira muri frigo, asize abana bataramenya guteka, akababwira ati ubwo rero uzotora indya ngaha zigukwiye ushire muri micro-ondes ushushe hamujye. Ivyo nivyo Yesu yadukoreye bene data. Naho mwisi tagaragara tutarabibona neza, ariko nivyo yadukoreye. Yadusigiye ivyuzuye. Ariko kubwo kudakura no kutamenya, wiri kuvuga ngo mama yaragiye nishwe n'inzara, kuri njya muri frigo, shira muri micro-ondes ufungure. Nivyo Yesu yadukoreye. Yaduhaye amahoro dushobora guhura n'imipfunda. Abantu bavuga ati jewe twariganye ahantu nize muri lycée, twariza ahantu uraza abana bigana baratebura. Abahungu twigana hari umukobwa yaducira iruhande bakavuga ngo nkumbuye impeke, ngo yogaye. Babashaka kuvuga iki? Bavuga amaguru yiwe. Bakunda kumucokoza ngo afise utuguru tw'udukenke, ariko uwo muntu yakubwira ngo utwo tuguru tumeze uko ukacuja muri insécurité. No, ni mato mugabo mfise amahoro. Imana yashimye kwanga nuko bene data nuko dukwiye guca mwibi bihe byo mw'ubu buzima. Isagezaho isi igezaho itwibi bintu byose by'agaciro. Amahoro uyagumye. Numva umengo twovoma n'amaraso tugaterana ya mahoro tugasubira tukuzuza doze.
ariko biciye mw'iri jambo nta bishasha nabazaniye. Yatubwiye ngo aya mahoro ndayabasigaranye, ntimutinye ntimuhungabane. Yongera aranatwaviza, hari wamwe yatubwira ati foke mugenda mu bintu muri yavize muzoca mu bikomeye ariko muhumure, naranesheje. Aya mahoro yaraduhaye bene data. Ntusubire kurara wicaye ngo hari abantu batakwemera, ahubwo banza wiyumvire kuri wewe, mbega uko kweme gushakwa ko nukunyabaki. None burya munyemeye muca munyereka gute ko mwanyemeye? Munshira ku mabande hole mumanika amapoto ari kwiryo zina sindavyumva. Ariko twakira aya mahoro bene data. Iyo tuyatayakiriye niyo ntandukiro yuko tutayaha abandi. Erega burya umuntu atanga ico afise. Bajya abantu baba mu masosiyete ukabona bateza insécurité muri bo bari vide. Haleluya. Tubandanye aya mahoro twarayahawe. Numva ari cyo kintu ca mbere notangura kukubarira. Reka twitize yandi majambo ari mu bifilippi. Aya mahoro nibyo twarayahawe, mugabe iby'ubwami bigira ama condition. Uburyo dukwiye kubigendamwo, uburyo dukwiye kubitwara. Urashobora kumva ngo hariya mwiriya zone barafise wifi cyangwa internet, haba hariho rezo lokale ukoreramwo. N'aya mahoro saha hariho hose, si ibyujamwo byose ngo muzoguma mugendana, ariko ijambo ry'Imana riratubwira uburyo dukwiye kugendera mwaya mahoro canke uburyo azokomeza gushibamira imitima yacu. Imana ishimwe. Turagenda muri Philippiens 4 guhera ku murongo mu bifilipi 6 guhera ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'9. Aya n'amajambo Paulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi, nawe nenye naye mu bitoroshe. Yandika ibisa n'ivyo ibidasa n'ivyo yarimo. Arababwira ati mwame munezerewe mu mwami wacu iminsi yose. Ndabivuze ubugira kabiri ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Imana ishimwe cyane. Ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifadikanijwe no gukenguruka. Hepfo baratubwira ngo iki? Ngo maze amahoro y'Imana arutwa uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ubu ngubu ya mahoro twahawe bariko baratubwira ingene rero azitirirwa. Mu gifaransa batubwira ngo amahoro y'Imana va garder, azogarda imitima yacu, azoyizitirira, azoyuzura, azoyipfuka. Imana ishimwe cyane, ntazogira ibihengeri. Nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ku murongo wa 2 ngo tuzigame amahoro twahawe. Kuba tuyafise kubimenya n'ikintu ca mbere, ariko tuyazigame. Tuyazigama gute? Paulo yatubwiye ngo nimunezerwe iminsi yose. Mbega bishoboka gute ko tunezerwe iminsi yose? Nubabwira ngo wibuke, nubabwira ngo urabe ivy'Imana ikoze, ariko uyu munezero ntuva kuri twebwe si mu nguvu zacu. Nigihe wiyumvira ku Mana n'ubukomezi bwayo, urugendo umaze kugendana n'Imana ugakuramwo ishimwe ritadepandana n'ikintu actuelle uri kurabamwo. Imana ishimwe cyane. Aho uvuga uti ndabahe nk'akarorero, burya ntitubayeho uno munsi. Urabona guhungabana kw'imitima Satana azana, iyo akuzaniye ikibazo akwereka ko kutwe kute kikwica. Namba kizanye sambira kugira ko saha tutahagera. Mugabaye umuhinga ugasubira inyuma ukaraba, namba ufise imyaka 30, 40, 50, 20 ngaho ukaraba iyo myaka, urayibonamwo umunezero w'ingene Imana yagendanye nawe. Imana ishimwe cyane. Uyu munezero Paulo yavuga si gihe wiyumvira ati eka nezerwe. Nibiza rega muramaze guca mu maepreve turabizi na nyemo. Ariko mu bikomeye n'igihe uvuga ati uko biri kose mfise Imana. Kuko ni washaka kunezerwa ku bintu bigaragara amaso, uzonezerwa ibyiza byabaye. Ejo mu mvura ntuzonezerwa. Mu minsi yahe narahuye n'igihuhusi, ndabwira umushinga ntahete je kubigaragara numva umengo ndiko ndaruha. Ndabishije amaso mbona ibigatanya, ariko rero bugi ikintu kiriko kiranezera muri jewe. Iyo nibutse ko muri avril Imana yanyongeye kubaho, ndavuga ati Satani wewe
uvomera mu biva. Numva nuzuye inkomezi, vya bintu mpigaho biciye ndahabura. Bene data, ufitana n'ibanga n'Imana riri mwiki. Uyu munezero iyo tuwugize utava ku bintu bigaragara. Erega bene data, hari igihe umengo tuba turiko turabatoza igisoda. Ntimuraganya n'abantu bicaye mu bigaragara bagomba kwiyahura. Bariho baruzuye. Si bigaragara bitanga umunezero. Uyu munezero uva mu kwishimira Imana, mu kuvuga tuko biri kose jewe ndafise Imana. Kandi iyi Imana afise ntiri mu ndoto, ntiri mu mutwe, si ibintu nimagina. Uburyo yagiye irabana nanje Imana. Ukavuga ati mutima wanje nta mpamvu yo kwiganyira. Umunezero ukabura uvomereye. Kandi uyu munezero ukuzanira kumugwa neza. Ntushobora kumugwa neza udafise isoko y'umunezero muri wewe. Uzuraho mu rurazo uhari. Mu minsi rero twaricaranye n'umuntu muri bisi ngiye ahantu arambwa atari ko vraiment nubona ko ubu tugiye gupfa ubuhoho. Ti nugupfa ncanibuka amajambo twama tuvuga ngaha twumva ububasha n'ubushobozi burema n'ubwonona buri ngaha. Ndambwa toya buji Imana izobira. Kandi usanga urimo abantu nabone ngo ibintu byakomeye, aranyereka ibiro by'ibintu turya ingene bigira biduge. Ndavuga ati sha uyu muntu arimo insécurité basi. Je ntaco nari mfite kigaragara mugo naravuze ati Mungu ata jiju azovyironke azovyimenyera. Imana ihabwa icubahiro. Ahavuma ibintu byose n'amahera umukonvoyera atagushubije kubera umururazo ukagenda umucumise ntibiva aha ku muntu ngo yo muransengera je nkunda kuvuga nabo ya uri vide. Nta munezero uri muri wewe wishimiye Imana. Ikindi gihe nicana n'umutama bacengereye muri bisi ngo hinge najebajebe uwo mutama naje kujebajeba sinzi ico bisobanura. Mugabo hajyanye icayi iruhande aravuga ngo gwaruka gubuga Mana yaje ngo aho burya rimwe mwakari umwana wanje ngo nukumutahura. Ha kumuvuma umupapa yuzuye amahoro n'umunezero aciye abona karibu mu muntu, abona susuruka mu muntu, ntiyegeze amucyaha ngo amutuke. Ubuzima tubana n'abandi bene data buva ha muri twebwe. Ntuzuvuge ngo umukomvo yagukengereye burya ugenda nugukengereka muri wewe. Kandi burya icubahiro rega wewe wiyubashe burya urubashwe bigarukiraho. Naho rega sinzi hari ibintu bimwe tuba dukwiye kuvugana ko uraberewe, uri mwiza, uremegwa. None je niyemera sinzi ibindi nkeneye nibiki. Benda tutundu tutuvugana kuko n'utuvirisi tuzana insécurité mu rugo, mwishengero, mu kazi. Watwise dutoye uve muhira gusuzi ko atawo kwemera n'umugabo ntimuzobana neza. Nico gituma ubu tutobusiga inyuma. Yesu yaduhaye ivy'agaciro. Yesu yaduhaye ibintu byuzuye. Haleluya. Sinzi umengo nubabwira ibintu byinshi mugabo urumva turiko turabivugana ukunyene nanje ndiko ndavyibwira. Uyu munezero uri muri wewe ukumva unezerewe Imana imvura yaguye. Burya ni butuma uvuga ati mweneda nanje naraciye mu bikomeye. Komera dukomeze urugendo. Burya ijambo nturihigira aha riva muri wewe ntiriva mu munwa. Ibyo uzoboroka abantu bavuze bizohera. Noneho ndakunda n'Imana iducisha mu bihe hamwe iducuka gwa kukibuye cyane cyane kijyamye ngaha cyakikuvamo. Nambi bitutsi bikiraha yewe uzocyaha namaka byose biduze. Imana iducisha mu bintu bigenda biradukubita arika gukubita hariya ibikurimwe byose bihere. None rero ntibiduzwe n'ibintu dukomeretsa abantu twonona abantu twonona imitima tutazoshona. Turi imbere y'Imana mu ndwi nziza. Mana ncuka nyuhagira gose umara umwanda wose. Nariko mbanza kuvuga ibindi baratubwira ngo mwame munezerewe mugira ubugwaneza ngo ivyo mugomba no ava ntimugire ico mwiganyira. Aho sinohateba iyi ni virisi. Sinovuga byinshi wiganyira umeze yuko je uzokwisanga muri artose, uzokwisanga mu bintu by'ibigwara bikomeye. Desida yo kuvuga ati Imana yavuze ko bimera uko ndiko nca mwibi kuneza yanje reka ntekereza Imana ko ntazi uko ibigenza ntabyo guhera rendi ni dodomba. Bene data
uraraba telefone irimwo virus, option zose ziraba desactive, uzomene ku mutwe, abantu bakwanke, ibintu byose bibe byiblock. Erega abantu biganye izuba barabe nta n'ikiganiro abandi bakunda kubaha. Nta muntu muruva muri famille avuga ati ujya nawe yambwiye kwa nkeneye mugabo ndamurushe, uramunyitabira ntuzewe ngo yanaje werendi yari yampamagaye ndamurushe. Tureke kuruhisha abantu kuru kwidodomba mu mitima yacu. Burya bene data nuko twibagiye aho Yesu yadukuye, bamwe yadukijije akabonge. Ubu rero kurahura n'umuntu ngo ntanyemeye ngo ari karandaba kwansa, erega n'ubu hari utanshima juste ku kuntu ndavuga akumva umengo la nemare yirijwe, none ndabimutsitse. Akunda utujwi twengenga, uwo dutegezwa kubana kuko ntakunda irijwi, akunda akantu kameze uko. Ntibica byemerwa ko ninjiza insécurité muri je ngo hari umuntu atanyemera. No. Yesu yadukuye habi bene data. Yadukoreye ibikomeye. Tumutegereze mwibi bihe biduga bimanuka, azodusanga aho yadusize. Yabitubwiye ngo iki ngo turindire Yerusalemu. Muri we muri Kristo. Baratubwira ngo ntimukiganyira aho twaharenganye, mwumvise ko ari virisi. Ngo imvyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanijwe no gukenguruka. Nashaka kuvuga ku gusenga no kwinginga no gukenguruka. Uko nayo tutabiravye neza, hari igihe tuba tubona umengo ibintu byose twamenyesha Imana tubabasenzi byaheze. Mugabo no gusenga birigwa. N'uburyo turondera Imana burya twagiye tuvyigira ku bandi, ukanabibaza, ukanavyiexersa, naho akakubwira ati byagenze ukabisubiramo. Mvuga kubera iki? Hariho abantu bafise umutekano muke muri bo kandi basenga. Byo bari byo. Nivyo gaye. Reka tubirabe. Nasanze abantu bagendana n'Imana barondera Imana bayimenyesha ibyabo, bafise amagenda yuzuye amasezerano, bataravye neza n'abantu bagenda bidodomba kandi barira bababaye. Kuko bafise ibintu byinshi banditse Imana itegerezwa gukora itarakora. Ibi agenda bibaremereye. Imana yaciye muri pimbwira iki, ca muri mbwira iki. Hari umuprofete w'ahantu nturuka ntiyarananze. Yambwiye iki ibintu byose byanditse, wakurose, ibyo warose, ibyo wipfuje, bambamba ukaca ubigendana uko rero. N'amasezerano basenzi muri ngaha. Tugabanya amasezerano n'Imana. N'umuvyeyi mwiza dukunda. Ibintu byo kuguma tuvuga aho dufise bagaje y'amasezerano, ruhuka. Turondera Imana mu karuhuko. Iyumvira umukunzi wawe minsi yose wamuha liste y'ibintu ukeneye ko agukorera. Iyumvira umugore avyuka mu gitondo, sheri nkeneye aya mahera yagiye 11, sheri hari umugenza telefone nshaka usangiye muri ville, sheri rungi. No, uramuremereye, uramuruhishije. Hari abantu dushaka kugendana n'Imana, emwe twaranditse igitegerezwa gukora. Hari ivyo yivugiye, igituma mvuga ibi bintu naje ndandika amasezerano. Sindiko ndanka ko twandika amasezerano, ariko ibintu ziga ku Mana, witeze ku Mana bikagutera muri insécurité, hange shiramwo double ukugira utugiyeme. Ubundi byo twiteze ku Mana tuvyitega mu mahoro, mwituze mu mpore. Mu Baroma 12:12 reka tuharabe, uhashika karaca hansomera ngo mwizigire, ngo kwizigira ibizoba. Ibyo twiteze mu mwami bizoba ntibituzana ahantu tuguma duhungabana ntirabikora. Amen. Amen, amen. Hatubwira ngo munezerwe kwizigira ibizoba. Aharo nashaka gutanga umuco, sindiko ndanka amasezerano y'Imana. Mu gihe urabisezerano wanditse ku Mana, ukumva utanezerewe kugizigira igihe rizoshikira, iryo sezerano bandurishire ko kabaza. Warikuye he? Ubwo si mu ndoto zawe n'ibindi. Imana ishimwe cyane. Ngo tunezerwe kwizigira ibizoba. Twihanganira amagorwa, dushishikare gusenga. Ubundi mugwi w'abasenzi nashaka kuvuga, nanje ndi umusenza, aha turiko turasenga, turiko turafashanya. Nashaka kuvugana n'abasenzi ko dukwiye kumenya Imana mu bunini bwayo. Kuko ibi navyo nabonye iyo urasenga utayizi uja mu ruhagarara. Ubwo ruhagarara gituma tuguma turaba source yaho ruva, nuko tutaruravye neza rushikira abandi.
abantu basenga Imana bayizi mu buntu no mu rukundo no mu buvyeyi no guprovidinga, tugaruke twibuke ko Imana iri Adonai, iri souverain. Imana ikora ivyo igomba. Bene data, umutwaro wose wowe ufise ukureha mu mutwe wawe niwishiremo kushobora no kudashika, uzoraba ingene b'amahoro. Iyo umutwaro wiyumvire tega iki kintu Imana yashaka utazokinkorera, ukumva tansira duze, banza wisengere. Ibintu n'abatwitangiye imbere mu kwizera bavuga yuko ngo bapfuye baciteze, twe twibande. Abantu Imana yashingiye intayi, abantu Imana yavuga ngo uyu n'umugenzi wanje. Aburahamu urazi ko Imana yamutelefoni ikamuganiriza, ndimbure hajya ahantu, banza ugende uringenderere rusansu mu ndabira abagororotse. Ariko biri tubwira ngo yapfuye aciteze. Angele ndigiki rero aho mvuga ngo nzopfa ibintu byose Imana yarabikoze. Imana ishimwe. Nukumenya Imana ko ari rukundo, n'umuvyeyi. Ariko tugaruke tuvuge terega ibi bintu bishobora kuba ari n'ibiyemosi byanje n'ibigumbagumba bitari no mu mugambi w'Imana. Igihe bitazoshika ukumvura amahoro. Aho umwe wese twakijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze, ariko twitegeye Imana mu karuhuko. Ibintu bivuga nka biteba ko bene data, kuko burya haba hari aho tuba twaraciye. Tugendane n'Imana tuyiteze mu karuhuko. Hari umuntu akubwira ati nakari mu kibazo, niyisengere. Twese nitwisengeye ngo umuntu yakomeretse naho Imana yamukuye ahantu habi. Umuntu yavuye mu bibazo n'ahantu habi, yahuye n'umuntu yaramubwira ati mpore, naha gutelefona atayine ngo nsengera, uramusengera. Yakubwira ati saa 5 ndagukeneye, bya bintu birasubiye kuduga, ukitanga ukaza. Ba bantu ro bavanye mu bugara bw'ibikomere bavuga ati nawe nturi caprice, isengere. Nanje sinaronse unsengera, sivye Imana ishaka. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi nagomba kuvuga, tukiraha nyene ijambo ry'Imana riratubwira muri Matthieu 11:24 ngo iyo musenze mwizere ko mubihawe muzobona biba. Ikintu cyo dushobora gusengera turabe mu gihe kije kutuzanisha uruhagarara, twicare tuvuge ati Imana nyongereza ukwizera. Ibi ndabisurinya kubera iki turiko turasenga. Hari Imana ubu yatanguye gukora. Hari n'abaza bicaranye ntaho ubu nyene aha turiko turavugana Imana yamaze kubikora. Hariho nabo turiko turabisengera ubu bizoba mu myaka 5. Vuga ati amen. None wumva imyaka 5 izoshika ugo ruhagarara uzogushika nayo. Bisaba ko tuyitega dutuje, tuyizeye. Imana ishimwe. Wundi mugwi wa twebwe abasenzi ushobora kwiyumvira ko niba abandi bavuga ati Imana bikore, ugaragare kuri Imana. Ereka nyiri nisengesho bene data, ntibyanditse muri Bibiliya. Iyerekane kuri Imana Mana, kandi naha turayaduza. Iyumvire bene data, nasubiye kwiyumvira ko uyu mugabo Eric hasenga ngaha. Iyi ntiyari affaire ya promotion, affaire y'ukurya, affaire y'ukuronka umufiance. Cyari igikorwa cy'implika ihanga no gukengera izina ry'Imana. Nico gituma yubahutse kuvuga ati igaragaze nanje unteturure ko ndi umuntu wawe. Il était prophète des nations. Aho bakamenye bari bakoranye sinzi igisagara bari mu ngene bari buzuye. Baravuga ati wimanukire mu muriro Mana, ugaragare ko ari we Mana ikuye gusengwa. Ubu rero aya majambo dusigaye tuyahagarara ko mu kutubaha n'Imana ngo bikore wigaragaze kuri Imana. Erega turaye ubusimana iguma ari Imana. Just Imana ikugabure kugira ngo iprove ko ari Imana. Iyo Mana ni Imana nyabaki. No, Imana nambi prove yuko ari Imana uvyaye, si Imana. Abantu bose duhanze amaso nuko tumenya ko Imana ari Imana. Bene data, ibi bintu tuvyumve bitwinjiremo. Turira n'Imana, dutwenga n'Imana, bitinda n'Imana, aya masengesho ahindukire. Imana ishimwe. Nkivuga kuri imwe twandika, hari akantu Imana yanyigishije. Ayandi maagenda tugendana umwaka uratangura ukandika ibintu byose Imana itegeza gukora mu uyu mwaka. Mugabo je harageze aho nimve ati none nkifise 7 ans ko atavyo nandika. Ninde yabinyandikira ngo Imana izobikore. Twinjiye muri agenda y'Imana, tutanguye guca ubwenge, tumenya utuverse biblique, ubu Imana dushaka kuza turinjira mu tundi kuye gukora kandi dufitiye urutonde. Kandi rero bende atabijya ibintu tubicikeko bikuzanamwe mu rurazi. Niho nshaka gushika. Navuze ati Imana, jambye ndo nk'umufiance. Fiance y'amezi 2. Uyu mwaka
ndashakwa mu izina rya Yesu ndavyanditse. Uko abakozi Imana batubwira ngo ibyo ukomba kubona byandike, nkaca ndavyandika. Nayo Imana ndayikundira tekanyesha. Yamidutekanira ko twenyene tukiyayisa tukavuga ati Imana uri Imana. Ugasenga na karantu kazivamo gaheza umwaka ikitekanira. Reka December igashika. Wa mufiance pi. Ukatutangwa rero wowe ukatangura kubona abantu berekanye muri December ijambo babugira. Jaruzi kinjira. Nubwirye. Urabona nge nasigaye ataramutse abantu ngo nuko yashinze urugo. Ivyo biba vyakugumamwo vyari vyiza. Ucutangura kubidifiza buke buce ugatangura kuba umunyamakuru vyahereye. Vya bintu wagiye uriyandikisha ngo Imana izobikore atakintu mukorana. Mbega program Imana yari ifise ndurubuto mu nda ya mama genda yizi. Ko ariyo yashinze umunsi jewe navukiyeko kandi burya nitariki nzotahira kiyizi. Ubu rero duteye muri za 2050 ndiko ndasengera abakwe b'abazungu ndiko Mwami Yesu dufashe abasenzi turaha basha dutuze twoye kwishira muri insécurité ngo bana yanje we ndonse umuko w'umwirabura n'imyaka nsenga y'umuzungu uramuronka ushima Imana kunamuronse. Ni vyiza ku Imana des fois hari gihe mbwira Imana ati Seigneur merci de m'avoir éprouvé. Narimwe amagresse menshi telemake dari bikwiye kumbwira vidage graissage nkuguruka amaso nkabona Imana yariyo. Sindana yimenya rega naha. Tuyiza gace ntiturayimenya mugabo ahigejeje inyigisha ndahashima. Dukura amakalendriye n'amagenda yacu kuza kwiruhisha pana kuruhisha Imana. Abasenzi tubeho turuhutse. Abasenzi babiramaze kubona bahuye bacanganikiye. Bite vyagenze gute? Ndaciteza Imana. Nurabona kakaboko? Turayiteze nyene hewe twasenze burya twasenze. Kandi nuna munsi ndarariwe. Turara turasenga none nta kintu mwumva Imana ivuga. Hewe igoma ivuga turayiteze igoma ivuga ibiki. Turakwiye guca ubwenge tukaruhukira mwino sibasha. Hariho abantu bazoshika devant le jugement. Madame Angele injira mu bwami bw'ijuru. Ibyo ndavyemera kuko naramwakiriye. Hama nkahura n'abantu babayeho mu mahoro mwino si byagenze gutega Fabiola ko babaye mu mahoro. Namenye ibanga. Erega hajya mwisi twahura n'imisozi ukacukata nkuko. Ukararaho. Nanje nkaza kwita ku misozi. Mana iyo musozi utegezwa kubusambura 2025. Mana yo Yesu azogaruka ndi imbere yawo. Cinjura gato. Erega bera turahunga. Hariho abavuga ngo nta mwana w'Imana ahunga yo na Yesu baramuhungishije. Cinjura gato ibyo bintu banze uvuga ati Mana. Muzohura n'abantu bagize amahoro, batwenze batavyaye, nayo waciye mwisi uvuga ati nta mpamvu yo gutwenga Jesse ndavyara. Mitsi kadarira abadogiteri bagakorana ubabavuzi ntibakiduha imiti. Bagucisha muri scanner bakaca baguhamagara bakakumviriza bakaguhanura iyo ugiriye ubuntu ugahura n'uwizeye aca gusubiramwe iyi Bibiliya. Ikibazo wagize n'umugabo n'igiki uvuka gute dufise ibibazo dusigaye tuzanye abaganga byatuzaniye ingwara byari gukemukira mu gutahura ico Yesu yakoze. Insécurité ikatuzanira ibindi. Ubu muganga ntakikwandikiro kuri bamwe aguha umwanya akakumviriza akubwira ati woba wizera ibico afise umupastori wawe umaka nimero kiwe akaca ku branch kugira iki bagufashe. Ingwara yarinjiye mu buryo twafyinase ngo ibintu bitegezwa kubira ijoro. Oya bizibukire ntuzi igihe c'Imana hari naho uzopfa bitaravaho. Haleluya. Hariyo ndiko ndahavuga bene data ndatinda numva nyene nanje hariko haramfasha nyene nongera nugara imisumari kuko hari ibyo duhura navyo tukinenereza ngo Imana nibikore bimwe by'abana batanywa amata ngo oya twizigira Imana duhagarare nk'abagabo dushikame kugira ngo tunezego Yesu byamusabye gupfa. Ibintu umuntu yapfiriye uri kura byanjanjwa kuko umugabo ntiyanterefone umunsi urahetse aya mahoro naronse hari umuntu yapfiye kugira ngo ndayaronke nawe uri kura genda uko umugabo ntiyanterefone mama si umuntu mwamaye oya yafatu yabike muri wewe ndamahoro ntegerezwa gutanga amahoro bisa nibisekeje mugabo bitwigishe aho ngiye mfise urubuto rw'Imana muri jewe
ntegerezwa guhofreta ubwiza bw'Imana, ntegerezwa kuhoza abantu barira, ntegerezwa kwexhorta abababaye, ntegerezwa gutanga akaruhuko, ntegerezwa kuba icambu c'abantu. Haleluya! Ibyo twaciyemwo ntibamarira igihe cyose. Yego twararize ase byari ishuri, haguma tuzana amarira mu bantu ngo we ntuzi ibyo naciyemwo, abimenya ngo bimufashe iki. Mubwire ati humura, Imana yaranyeprovye yanyereka ingene hoza abantu. Humura, ntiwiruke icyo kibazo ntacyo kizokugira. Erega naho humura atuma umuntu asinzira. Imana ishimwe. Haleluya! Basenzi turi ngaha muracankunda? Abantu bavuga ati Imana nibikora igaragara murankunda? Yes, abahezagire cyane. Haleluya! Abandika tugire agenda y'ivy'inkomezi Imana yakoze. Jewe harageze naho nandika diagramme abscisse et ordonnée. Ndandika urugendo rwanje après chaque 7 ans, 14 à 21 à 28 ans. Ahaduga nahamanuka, icigwa nahakuye. Subira mu rugendo rwawe, ukure y'umunezero, ukure y'ivy'inkomezi Imana yakoze. Dufise amagenda y'amasezerano, garuka imbere y'Imana. Haro n'umunsi mfata nkirirwa muhira, nkaraba muri 2020, nkaraba muri 94. Yewe Imana intambariraho sinarinze kwisiga. Byose naravyanditse. Gira amagenda yanditse mu ivy'inkomezi Imana yakoze. Ayatanga akaruhuko, ayaradestressa. Umusozi uri kurigira byinshi uravuga ati yo 2015 bari bansezeye, le 8 février 2015 muri hôpital militaire. None uri kuvuga iki? Kubaho ni stress uravyitiranya. Yanyongeye kubaho ukaca wisinzirira. Ibuka mwene data, andika kuri ibintu byinshi wazanye ngo uzoba umuntu ngo akomeye, ngo Imana izokuduza ikujana he. Ibintu waranditse ngo hari umuntu Imana yabwiye ko izonduza ngo nkirifise seta, ngo napa bujya yari yarayimubariye ko izonduza. Ubu mfise imyaka nk'iyo mfise ntiriwe ndavuga. None iryo sezerano ryo kuduga nzoduga gushika he? Nzoduga ngo mbiki? Kanguka dutangure kubana n'abantu amahoro, kuko ibibazo tutagiye turabigabanya bene data. Burya abantu babana amahoro n'abantu bayafise. Kandi ibibazo bigiye biraba byinshi, wabikunda utabikunda biragushiramo umutekano mu cyo ugahungabanya abantu, ugasambura ibintu bikononekara. Reka tubandanye. Haratubwira ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azoshiramira imitima yacu n'ivyiyumviro vyacu. Hakavuga iki kandi hejuru ngo mubimenyeshe Imana mu gusenga. Twabonye uburyo dukwiye gusenga. Hagarara ku ijambo ry'Imana rirahagije. Hama ijambo riratubwira ngo iyo dusenze twizere ko tubihawe tuzobona biba. Ivyo birahagije nidutuze turi ibumba mu kiganza c'ububumbyi, nta gutera imigere, azotugira uko agomba, azovyishura igihe ciwe. Hama ngo twinginge dukenguruka. Uku gukenguruka rero nabonye kurengeye ishimwe. Burya gukenguruka bakunda kukugira kubami, kubaganwa, kubivuga amazina, kubaririmbira no kubatambira. Gushima ni merci wakoze kumfasha. Mugabo mvuze ngo njyanda gukengurukira, oya ndakota nabaza kugutambira. Imana itubwira ngo mubimenyeshe no mu gukenguruka. Mbega uzokenguruka ryari warataye ibintu byose waravyibagiye? Uri imbere ya Goliath. Dawidi mwarabonye ndakora ati ndibuka idubu. Erega yaratanguye kuyikengurukira. Bwira Imana ati Mana, hari watubwiye ngaha ngo uyuremvye bwira Imana kuremvye. Mana ndaremvye kandi ngeze habi naho ibibona. Ndakwinginze se bwirukiro Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. We watabaye Dawidi, we wabereye Imana Isaka, we wabereye Imana Gideyoni, Mana ya Yefuta. Mpangaza mwami wanje nguko kwinginga. Ereka ngeze ngaha kubgawe we Mana. Iyo atawe uyu munsi sinari kuwubona. Iki kibazo kirandemereye mugabo, erega n'imyaka heze niwe wabereye ingabo. Nguko gusenga winginga ucenguruka. Nayo ibintu byo gufata 24 turira ngo Imana irahavira birakwaya. Ahubwo Imana iraheze kabarateye ujya mwana wanje kukutamenya. Ikakira bamwe ndati kurunki ati ntaco mushire Samire ndaye kwamarira atomukwegera ibindi. Ukabura hoze kuwo munsi. Buhoro buhoro ikatugwaza gwaza, ariko ibintu tubihoramwe. Uko dukura iby'ubwana nayo iravuga ati banza mushira ubwana ntegereza. Ibi ni by'abandi baba debita irungi ubiri gusuka kutuzi. Yibwira ati ni wewe Mana mpanza amaso. Dawidi yavuga ati rega Mana ni wewe wagiye uranzigama. Ti kandi imibabaro y'umutima wanje yiruhure.
ntunterere mu kuboko k'umwansi ariko aringinga niwibuka ibicumuro byanje n'ibyaha byanje nk'uko imbabazi zawe ziri haba ari kungirira bene data hama dutuze hama ntugasenga utakweza ikintu c'inkomezi Imana yakoze erega hajya mubona dusenga nta bindi tuvuga biba byaraheze none wowe ubwira Imana ati Imana tabara haro n'abantu bazi gusenga ku buryo Imana bayereka plan akavuga ati Imana iki kintu rutanabaye kiramitana nakazonyitwara urabona ko ndamufitiye ideni kandi ntajyo nshoboye anjanye muri tribunal Mana urasi ko ndi umukozi wawe bizotukisha izina ryawe ubona vyarana amadone yose ukayazana oya humura hari ivyago yaturenganishije tutari tuzi uburyo bwoca kakwereka Imana amadetaye ngo kujya utazi ingena amagufa akurira mu nda y'uwayitwaye erega mu nda y'umuntu hinjira likide mugabo hakava y'umushatsi n'inzara n'amagufa tutazi ingene byagenze aho nyene ndahageze je burya n'imbere y'ikibazo ncansinzira ndavuga ati kuba ntazi ibi birahagije kutamenya ingene nzotabago ibi birahagije yaco turondera byinshi ngo Imana izoca kurinde bizoza guteske nzumva telefone oya reka kwiruhisha ruhuka amahoro impore ngo tuzomwitega muri tranquillité na calme niho tuzobona gakiza ahara bakaca batubwira iki ngo mushima mucenguruka bene ndata burya umutima uri mwishimwe n'umutima w'amahoro uzura bigihe we wumva wizuriye ishimwe wumva ari amahoro umenga utwara igihugu cy'u Burundi kubera iki juste wumva ishimwe n'igihe wiyumviriye umuntu Imana yakoresheje ryari 2000 kombya akabigikona umva ishimwe kumva amahoro tugenda nishimwe kandi rishimwe tutarigiza naho rirahungabanya abandi tuba abantu bashima gato na kanini ngoya nakasino mushimira yocagara yaragutunze biga university none uzi kuva ruguru ngoya nta mukate naririye iwe shima ko yaguhaye igitanda ushime ko yakwinjije muri rasiyo yiwe ivyo nivyo gushima bene data bangahe batagendera abantu biza ama university babiwabo ngo yangurumva ngo je hajya nari inkengeretse agakengerwe kari muri wewe ngo arafise ukuntu yafata nabi ngo none Imana yarangire neza bera tugaruke mu bijyangi wacu bamwe batizera ega je harageze naho mvuga ati none gamana ko nyokuru wanje akunda gacupa nkaba nkicicwe nkaba ngiye kumuraba Mana yanje ndagira gute ndahava ndamukengera rega mu myaka ya mbere ntaramuganiza namuhikiyeri kimwe byo ndabibemereye uti kubera iki yicwa n'inyota nkavuga ati none umuvyeyi ntamuboreje ntaco mugabo gwari urukundo juste gukumwereka valeur nk'umuvyeyi wanje buke ndamwegera ati nyoko burya rero je ndakijijwe n'igihe uzoza ngahi wanje ntabiyera ibinyobwa ngo mwana ngo ntaco kazi mubimbariye reka kumena ibiraro byose genda buke subira kuri baba tante subira kuri baba onke barara mu bubare yaco wigira ngo imwemu z'abakijijwe n'izitarabiza ngo ntaco dusana turi bene data ngaha mugura afise umuryango wamukamwo wataye kandi ari amaraso yawe ngo mwene data tuzosimba mwijuru bugera hapa Imana muzohurira ntuzi ingene izomuzana naho no hatinda abantu ngaha bimereye neza gusa n'umuvyeyi ruguru nta mutelefona nta nagatenga murungikira duca ubwenge bene data ubuzima buriko buratujana rega buriko buratujana turiko tumara iki mwinosi turiko dukora iki aha nta muvyeyi yoba kuririra abantu bashika mu muji bagasirimuka ku buryo n'umwaka uhera badasuye kuduga kuraba abantu biwabo ibi navyo tuvyihane nk'abera mu mbabare ndabivugaho ko turi mu masengesho niko twaje ngo tuvugane utuntu twose nko mu nzu tuba abantu bashima gerageza naho umuntu yoba yaragukoreye ikintu kitari ciza ibuka iciza Imana yamukoresheje ntituri babi mu buryo bwose arakanka mugabo yashaka ntuzura mutahira kwijoro waparuvenye kwiga university uri umukobwa uri mu rugo warakowe kubera ikanka amagiwe nayo bundi washaka gutaha bwake shima Imana kubw'iryo kankama numva umenga hano hateba kuko abantu bararushe bene data tugire neza twituri neza abantu birirwa bariboha hura n'umuntu yakugiriye neza wibuke mushimire
twoye gutukisha izina ry'Imana, dusimba twambaye amakanzu maremare sinzi katubandanye. Ngo maze amahoro y'Imana arutwa nuko yomenywa n'umuntu wese, azoshiramira imitima yacu n'ivyiyumviro vyacu muri Kristo Yesu. Hepfo baratubwira ku murongo w'8 verset 8 NF, ngo bisigaye bene data, ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, aba ari vyo mwiyumvira, ivyo mwigisha, ivyo mwize, ivyo mwakiriye, ivyo mwumvise, ivyo mwambonanye, aba ari vyo mukora, niho Imana nyene amahoro izobana namwe. Duhejeje kubwirwa uburyo aya mahoro azogota umutima wacu, ariko ubu naho turiko turabwirwa uburyo ibitekerezo byacu bikwiye guhingurwa, bikaba la base y'ibitekerezo byacu ikwiye guhera aha, ngo kugira ngo Imana izibane natwe. Aha novuga ngo iki kugira ubana amahoro n'abantu bose, nuko mu buryo bw'ibitekerezo uhinduka, ukaba umuntu atahura. None abantu kenshi bapfike ibintu byo kudatahura, burya turabera twaravuye mu byaha. Nta bantu benshi ngaha wosanga biba, basambana, bica, bagira iki, oya, bafitana n'ibibazo n'abantu byo kudakura, kuvuga ivyari byo byose, ivyo ubonye byose urakubise kuri statut. Mu minsi yeze narahuye, Imana ishime ko dufite mpemo wayo gendera twigisha. Mu minsi yeze twarahuye na mwene data, yari yambaye uruhereni ruri bizarre runini cyane ruransamaza, turamenyeranye. Nshaka umutwenza rero, ndambwa muri jewe nashaka kumubwira ati wesha, amabati asigaye azimbye none nawe usigaye yambara ku matwi, wesha. Nshaka umucuza ko gwa runtu ruri bizarre, iminwa yayisiza ari wa kigera hayo kacobona ikintu cy'igitangaza. Mugabo nkimwegera nkemu yarambwira ati no sano so dipa, ntuzi uko abitahura cakomereka. Candarigumya kandi numva umengo ni blague nyene kuko ruhereni kwa ariko ansamaje ikintu kigera habene data. Mugabo nkema arambwira ati no hari igihe we yumva umengo ni dernier cri yakomesheje abantu yemeje, nawe ugira ugiti bati ncanditekanira, ngira ndamwitira bati hereni yatumye ko nkeka hehe, nkemu ngo nta gutebura nta kujajura, ncandatekana. Bene ndatifo ko duhinduka mu buryo bw'ivyiyumviro. Burya umuntu uzomugira neza yivanye n'ingeno mwiyumvira. Uzurabe n'abantu dukunda tubiyumvira neza. Umuntu wipfuriza ibyiza n'umuntu parve na gusengera. Kereka umaze kugera ku yindi level y'abantu bakomeye b'inkukuma nyene basengera bera bose abari mu bibazo bakanasibra. Mugabo benshi basengera inshuti y'abagenzi, wamugaburiye wagize iki, zone nyene y'abantu atahura ko bahuza ivyiyumviro. Mukozi w'Imana anakenga yaratwigishije ngo uyu muntu akugurana amafaranga nawe ukamugurana, ntuzuvuye ko muri abagenzi. Nibigumbagumba vyahuye bicisha mu vyiyumviro uciyumvireko. Erega ibintu byinshi nuko twabicisha mu vyiyumviro tukabihindukiza. Nibigumbagumba vyahuye. Bangahe bidogera abantu bageze kuri mu family wabo batabaha amayinite. Oro hari gihe atabayana kwiyumvire, genda umuramutse hamura yuko atakuza Imana hakubwira tubayeho gutesha. None akira. Imana irateza abantu imbere ha gushima ukacurya amenyo. Imana ishimwe cyane. Duhinduke mu vyiyumviro. Ra ibibazo abakozi Imana birirwa barakemura mu bantu, niyandavye nabi, burya yaramvuze. Namba umubanyi wawe yagwanye n'umugabo, mbega kubicisha mu kanwa bibwira uwundi muntu, ugira ukora iki? Bimufasha iki? Ikintu Imana yegeze kukinyigisha muri 2009, irambwira ati anje imbere yo kuvuga ikintu wiyumvire umuntu kibwiye kiza kumufasha iki. Nibyashika kikamuvamwo kigashikira uwundi ko kitakigenda, abo gishikira bose kibafasha iki? Twiyumvire ivyo bintu, twiyumvire neza, twiyumvire ibishimwa, twiyumvire ivyicubahiro, twiyumvire ivyimpore. Ikintu wiyumvira buryo usanga unagikora, wa waragihaye umwanya cuba ku buzima bwawe. Imana ihabwe icubahiro. Numva ntoteba cyane naho nsa nuwo bayatevye, uwumva yoba yumvise. Twabukijwe amahoro twahawe kandi urayafise mwene data. Namba warakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ntuyabike mu ihembe nk'aba bakecuru ba kera.
yagendane muri wewe, yareke agume yuzura. Niyo ubana n'abandi rega, ntudasita ngo ndagiye kwa naka uyu munsi ndamubanira amahoro. Oya, uri amahoro burya usanga wayabaye. Ukubaho iyo utanguye kuvuga ati nzoba amahoro n'abantu, ufise ikibazo. Uragenda nayo amahoro akagenda, ni nk'ishugwe rigenda rirameruka rikamotera abantu. Turabe ko atoba yarinjiyemo amavirisi. Twiyubare, twabwiwe ngo bishimwa ibyicubahiro, ce qui est digne d'approbation, ingeso nziza. Ndibuka ko Imana yegeze kunyigishiriza kwambara ivuze ngo ibishimwa. Nari nkiri umujene fiyo muri university, irambuza impuzu imwe iraho, ntibibereye ku mukobwa wanje anyubaha. Ibishimwa. Ntitugwaye n'abantu batubwira ati mu Mana bifatuku, raba ivy'Imana itubwira. Ibitegezwa kuba sujet de nos pensées. Ngo ubwo myumvise, ivyo mwambonanye. Erega mu buzima turafise abantu tuvuga ati Imana yarashoboje urya muntu, ni icitegererezo. Mwigireko. Ntitugifise Paulo. Dufise amajambo y'Imana tugenda twumva hirya no hino. Tumaze kumva ukuri kose. Ugezehe uko kuri kugira ubuzima bwawe kuguhindura. Imana ihabwe icubahiro. Nitwamenya aya mahoro dufise, kuyabaho hose automatique. Tuba maso, twebwe nyene ntidukwaye na Satani pour nous détruire. Hama ivy'Imana tubwira bikwiye kuba isoko y'ibitekerezo byacu twabibonye. Ariko kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Yesaya 26 umurongo wa 3 ngo azozigama amahoro masa umuntu amwegamika ku mutima we kuko amwizigiye. Ukonfye Imana ivyawe, uyizigire, uruhuke, azokuzigamisha amahoro. Duhaguruke dusenge. Sabe abaririmbyi begere ngaha dufata akanya ko gusenga. Ariko kandi batubwiye ko tutagarukiriza ngaha gusenga, ubuzima bwacu butegereza kubandanya rwo guhimbaza no gusenga. Imana ishimwe cyane. Turashaka gusengana n'uyu muntu avuga ati nta mahoro mfise. Tangura kuraba ivyo wanyazwe. Tangura kuraba utuvirisi twagiye turakwinjirana. Tangura kuraba ibitekerezo ufise. Tangura kuraba uburyo wiyumvira, uburyo wibona. Kadutangure gusenga. Ntundengane mukiza, umvuko nsenga, ahugendera muba andi nanje ntusige. Ntundengane mukiza. Ubwira uyu mwami nubari ngaha ku bwacu, aya mahoro yaraduhaye, ariko bamwe barayanjanjwako. Sinzi iyo wayataye, ariko subira wakire iby'agaciro, ibitogerwa uyu mwami yaduhaye. Konona akagusamariza mw'ibinabiriya, wongere wakira uwo mugabane utanyagwa w'ibihe byose. Wasabwe ko Imana iza mu bantu kugira ngo turuhuke. Amahoro yaduhaye, utangure gusenga. Sinzi icyo ubona iruhande yawe kiguhungabanije, ariko usubire uvuge ati Imana ndavuye mu kutamenya. Kaze dusenge, umuntu wese ari ahantu yisengere. Haleluya, haleluya. Tuzijwe usenge. Senga,
senga senga hamagara imana. Mana turaguhaye icubahiro mana, turaguhaye icubahiro wera, turaguhaye icubahiro mana kubw'uyu mugoroba mwiza mana uduhaye kugira ngo twongere kuba mu bwiza bwawe mana. Turagushimiye iyi ngabire nziza, uyu murage w'amahoro waduhaye mwami wanje. Turagushimiye, turagushimiye. Turasenze kubayatakaje, turasenze kubafise aho bagiye kuyabika ngo bongere bakire ibi by'ubutunzi biruta ifeza, biruta inzahabu. Aya maraso yagusabye ikiguzi mwami Yesu. Aya maraso ntitwari kuyaronka muri heritage y'abavyeyi, aya maraso ntitwari kuyaronka mu mashure maremare, aya mahoro ntitwari kuyaronka tuyahawe n'inshuti n'abagenzi. Haleluya, haleluya. Uzuza kandi Mana, wavuze ngo uzoziga amahoro masa umuntu akwegamika ku mutima wiwe kuko akwizigiye. Mwene data, rekura ibyo bintu byose byagushize mu ruhagarara n'Imana, ibishaka kukwereka ko Imana atari umwizigirwa. Rekura, il est au contrôle de tout. N'umuvyeyi mwiza, n'umwizigirwa. Mugirire icizere, mwizere. Ijambo ryiwe riratubwira ngo azozigama amahoro masa umwegamika kw'ivyiwe byose. Rekura ivyo wagumije, kuraho ivyo wamwitiriye. Zimuruka, zimuruka, va muri ivyo watakariyemwo kwitegerezwa kubikora nk'Imana. Ca bugufi uvuge ati ndugije ibiganza Mana, ntacyo nshoboye. Vuga nka Yehoshafati ti je ne sais de quoi faire, ariko ni wewe mpanze amaso Mana. Mana ndasengeye ubwoko bwawe kandi nanje nisengera. Ukutamenya niko kwagiye kuradukwegera Mana. Rega mwami turavye inyuma uburyo wagiye uragendana natwe Mana. Hari ivy'inkomezi wakoze, hari ivy'agaciro wakoze. Bamwe ataba wewe ntibaba bagihumeka, bamwe ataba wewe baraciye amaguru, ariko akanya baza baravyibagiye. Raba ingene wagiye uratugira neza, twongeye kugaruka imbere y'inyonga zawe, twaktive umunezero wawe. Erega kubura Imana yacu ibyo biraduhagije, kubura Imana yacu Mana. Nivyo vy'agaciro, nivyo vy'agaciro, nivyo vy'agaciro. Turaguhaye icubahiro wera, turaguhaye icubahiro. Ndashaka tugira isengesho ryo gufata ingingo mwene data. Aha turiko turumvira ijambo, hari ibyo wagiye uramurika. Sinzi ko aya mahoro uyu mwami yaduhaye yuzuye. Ndashaka ufata ingingo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzoguha kugira amahoro aho uzobugeze hose. Ariko wagiye urayatakaza ku bintu wagiye urifatira mu ntoke. Fata ingingo urekure, uvuga ati Mana mpisemwo kwizigira wewe, mpisemwo kwakira ijambo ryawe. Haleluya. Kaze dusenge. Mana turaguhaye icubahiro, turaguhaye icubahiro Mana. Ufatikanije n'uyu muntu yahobereye ubupfuvyi bukamunyaga amahoro Mana. Turabutaye hasi Mana, turabutaye hasi Mana. Turaranduye impwemu y'ubupfuvyi kuko bavuze ngo uri se w'imfuvyi. Turaranduye iyi culpability Mana. Twaravuye mu vyaha, nivyo vyatwima amahoro, nivyo vyaduhungabanya. Ndasengeye uwo muntu ahora akina n'ivyaha Mana, ngo iki cyaha kimurekure mu izina rya Yesu, azimuruke Mana. Ndasengeye uyu muntu azi ko waduhaye igice cy'amahoro kizokuzuzwa n'ibintu azogenda arahura navyo au fur et à mesure du temps. Mana turihanye, waduhaye ivy'akabura rugero, waduhaye ivy'akabura rugero. Ndavuze ngo ugurura amaso yacu y'impwemu Mana, dusubire kubandana kugendana nawe, tuguhishurirwa mu bukuru bwawe, tuguhishurirwa mu bunini bwawe. Uzobukoze we Mana nziza, uzobukoze we bwirukiro Mana nkuru. Turaguhaye icubahiro cyose, turaguhaye ishimwe ukwiriye. Ndashaka dukore nyiri sengesho. Ico twari ko turumva nuko dukwiye kugiranira amahoro n'abantu bose. Reka wihane ahantu hose ushobora kuba utabanya amahoro n'umuntu mu buryo bw'uko utamwakiriye,
uwo wategerezwa kuba hafi utabaye hafi, yaba umuvyeyi, yaba uwo mukorana, yaba umutware, yaba umukenyezi, bikava muri wewe. Kuko burya Bibiliya iratubwira ngo nimwisuzume kuko ari mwe mwiyizi. Reka duce bugufi. Mana, turi imbere y'inyonga zawe Mana. Erega kuko utamenya kugenda kudukwegera Mana. Turaje nk'abera dusenga mwami wanje. Aya masengesho twaragenderewe no gukira ibikomere byakahise by'uburyo bwose. Nico gituma tuje dusabira imbabazi ivy'ibyo bintu byadukoresheje mu kutamenya, tukagenda tuzana uguhungabanya mu madomena mwemwe agenda agira ubuzima bwacu, abo twagiye turahura, abo tutibutse gushimira kandi warabakoresheje mu rugendo rwacu. Mana, abantu tugenda dukeneraniye, duhe kwibuka no kwitura neza abo wagiye urashira ku rugendo, nabo uzogenda uraduhuza nabo. Imbabazi zawe zitubeko Mana. Turigaye, hari ico twakiriye biciye mu ijambo ryawe. Turatuye ko tugiye kuba amahoro. Mwami wanje, urubuto rw'amahoro wararuduhaye. Tugiye kuba amahoro aho duhera. Igihugu cyose kizoba amahoro ariko gihereye ku muntu umwe. Mu ngo twubatse Mana, mu ma institution dukoreramwe Mwami, ahantu hose tugeze ikirenge Mana, dufise isezerano kutubwira ngo uzoduha kuba amahoro aho tuzoja hose. Duha ubwenge Mana, duha nouvelle les pensées, duhe kwiyumvira neza, duhe kubona muri kote yawe, duhe kubona ibishimwa Mana, kuko ari byo bizogenda biradushoboza ku rugendo. Urakoze Mwami wanje, urakoze bwirukiro Mana kuru. Turagushimiye. Reka dukomera Imwami amashi, twiha karuru, dushima Imana mu izina ryawe ryera Yesu. Haleluya. Imana ishimwe bene data. Twari kubandanya gusenga dusengera byinshi. Naye ngomba kubaha deyade. Hama turi mu masenge tubana dusenga. Niwiyumvira igituma uriho. Wiyumvira igituma wavukiye muri ya muryango. Wiyumvire igituma icuri kuramara mwinosi. Ugere naho wiyumvira ati mbebe uyu munsi nzoba napfuye. Ibizovugwa napfuye nibikihajya hano. Kuko hazovugwa ivy'urugendo nabayeho mwinosi. Ugere naho wiyumvira ati mbebe amaye chance yo kuvyuka nkavuga bakacambwira aterega n'umusozo ucugenda. Wovuga iki? Ubicishe mu vyiyumviro vyawe. Wiyumvira ivyo bintu. Ko nibuye riri kwisi rafite ico iriko irakora, n'igiti kiri ngaha kirafite ico kiriko tirakora, kandi turi ku rugendo. Yesu abahezagire. Twarahawe amahoro, twiyumvira uburyo turiko turabana n'aya mahoro mu parcours. Yesu abagirire neza, mugire umugoroba mwiza, mukomeze kwa mu bihe byo kwinginga n'amasengesho. Hama turamenyesha yuko ejo hari priere matinale itangura 6h du matin ikagera saa moya. Kaza Imana izoshoboza. Yesu abahezagire. Mwiza mwese.